Amahoro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, sangwa ikaze mu kiganiro Amerika muri nondwi. Ni ikiganiro kigaruka ku nkuru iriko iravugwa cane muri Amerika. Diane Ninahazwe niwe muri kumwe uno munsi. Ububira bw'abimukira bagerageza kwinjira ku butaka bwa Amerika baciye ku mupaka ihana na Mexique buguma bwiyongera. Muri kahise abaca kuri uwo mupaka bava hanini muri Guatemala, El Salvador na Honduras. Kuva mu ntango z'uno mwaka ariko abaca kuri uwo mupaka barwiriyemwo abakomoka muri Venezuela, Cuba, Nicaragua na Haiti. Eka hari n'abava mu bihugu vya kure birimo Afghanistan n'Ubushinwa. Pastor Carlos Navarro wo mw'ishengero ry'Ababatiste mu gisagara ca Brownsville muri leta ya Texas agasanga abahunga batarira busema. Uretse ko harimo abava mu bihugu bitandukanye bafite n'amateka atandukanye bishingiye ku byo bakoze. Harimo abafite impamyabushobozi zo hejuru, abaganga, abainjeniyeri, abahanga mu kubaka n'abacamanza. Kugira ngo abantu nk'aba bari bafite akazi keza bahunga ibihugu byabo, nuko haba hari ibitagenda neza muri ibyo bihugu bakomokamo. Uyu mugabo atashimye gutanga umwidondoro wiwe, aturuka mu Bushinwa, yahoze yikorera utwiwe mu ruganda yatanguje ubwiwe bwite. Avuga ko mu vyatumye ahitamo kuza kugerageza amahirwe yiwe muri Amerika harimwo ingaruka ikiza ca COVID-19 cakoze ku butunzi bw'abikorera utwabo. Ubwirizwa guhemba abandi, ukanabwirizwa kwibeshaho. Hari byinshi bitacoroshe. Nashatse kuza biciye mu nzira zemewe, ariko Amerika ntiyavyemera. Eka n'Ubushinwa ntibwadukundira ko tuvamwo vyoroshe. Iyi niyo nzira yonyene yari ishoboka. Nta kundi vyari kugenda. Abategetsi ba Amerika bavuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwa kane uno mwaka, inzego zicungera umutekano ku mbibe za Amerika zafashe n'abandi bimukira bafise ubwenegihugu bwa Brazil, Colombie, Ubuhindi, Rumania, Uburusiya na Turukiya. Umwimukira akomoka muri Haiti yadusavye ko tumwita Farah, ntashime n'isura yiwe ko yerekanwa. Asigura ko naho we yashitse ku butaka bwa Amerika, umuryango wiwe ugizwe n'abantu batanu ukirindiriye amahirwe yo gushobora kwinjira, arafise ico asaba Amerika. Mutwihanganire, twavuye kure cyane. Mu gihugu cyacu ibintu bimeze nabi cyane. Iwacu inzirakarengane zirirwa zicwa. Ntidushobora gusubira mu gihugu cyacu. Benshi mu bimukira bavuga ko urugendo bafata ruba rugoye. Jorge Fernandez vyamufashe ukwezi kose kugira ngo ashike ku mupaka Amerika ihana na Mexique. Fernandez yahagurukanye na mugenzi wiwe yakomerekeye mu ishamba riri hagati ya Colombie na Panama, naho batorohewe barashima ko bashitse muri Amerika. Byari bigoye, uwo twazanye yaraguye, ariko twakomeje urugendo. Ibyo nanyuzemo nibyo bintu bikomeye maze gucamo kuva nabaho. Ingingo yitiriwe 42 abajejwe ivy'amagara y'abantu muri Amerika bari barashinze mu ntumbero yo gukumirikiza ca COVID-19 yavuyeho igenekerezo rya 11 uku kwezi kwa gatanu. Iyo ngingo yari yatumye abajejwe umutekano w'imbibe za Amerika bashobora kwirukana vyihuse abimukira bakabasubiza muri Mexique canke mu bindi bihugu bakomokamwo. Dosiye z'abimukira baca ku mupaka wa Mexique ubu zigengwa n'amategeko y'abimukira Amerika yakoresha imbere y'ikiza ca COVID-19. Abategetsi ba Amerika bagakeka ko ibitigiri vy'abaca ku mupaka wa Mexique bishobora kuzokwiyongera cane mu misi iri imbere. Nshuti bakunzi bacu, aha niho hagarukiye ikiganiro Amerika muri nondwi gishimikira ku makuru yaranze Amerika mu ndwi tuba turimwo. Diane Ninahazwe ni jewe mwari kumwe, tuzongere mu ndwiza tubabwira iyindi nkuru izobigezweho ngaha muri Amerika. Mubandanye kuranirwa mu vyo murimo vyose no kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika.